Ibihe impunzi zo mu Rusenda na Murongwe ziriko ziracamwo muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni ibihe bitoroshe cane cane dufatiye ku biharuro turonka vy'abana bicwa no gufungura nabi, aho biboneka neza ko imfashanyo isa niyahagaze, murabona ko imiryango myinshi ifise ingorane zikomeye haba mu buvuzi, haba mu kuronka ico bafungura, bikaboneka neza ko ari ibibazo bikomeye cane mbere biteye ubwoba. Rero icokorwa ubwa mbere na mbere nuko HCR, PAMU mbe n'ayandi mashirahamwe bakorana yogaruka ku kivi agasubira gutanga imfashanyo, agasubira gutanga ivyo vyose vyankenerwa impunzi zikeneye. Ibivugwa ko muri ako karere hari umutekano muke, ko ariyo mpamvu bashobora kuhava, ni insiguro zitumvikana mbere zitanashoboka, kuko hari ahantu henshi kw'isi tubona hariho umutekano muke mbere kurusha no muri ako karere sanzwe karimwo izo mpunzi mu Rusenda na Murongwe. Ariko abakozi ba HCR canke ayandi mashirahamwe afasha muri ico gisata abandanya akora, abandanya ashikanayo imfashanyo, kandi haba hari umutekano muke biboneka nko uruta ibiri muri ubwo burasirazuba bwa Kongo, cane aho hantu hari izo mpunzi z'Imurongwe na Rusenda. Ivyo rero ni urwitwazo rukomeye cane. Ubwa kabiri nuko HCR yokorana n'ibihugu, ikorana na leta ya Kongo, igakorana n'andi leta, bakaraba uburyo izo mpunzi zimugwa zikava ngaho hantu zikajanwa ahandi hantu hari umutekano, ishobora kumva ko zimerewe neza.